Beti. Ya. Bwaje na chemo. Wari soko tuli nacho takita. Nze guteno. Nacho ndisukuza. Ukore mbona. Ukono bwi. Urashaka kuzana imishatsi y'abagore ngaha. Yego nizira y'Imana yamira cyahagaze ngaha cyafisha mu yafatanye bari kwashuka. Ani soni mugira. Nzero ko mwese mumeze neza. Hawe gahebera ku ruhande rwawe bimeze gute? Reka nta neza. Umuntu abari bwasomesa dukiginyo bivanye n'inzara afise. Hanyuma ngo tumaze neza. Wapi? Aha, nibarira bwana Marisa. Nakubwira ikishani mbere kwera inchire kwisani yanje gira. Ariko nako. Nizo nibaza ubuzanye ngaha. Kari kibazo za komisani jenza kurira. Sawa, ivyo ndavyumvise. Ico nanone sico cyatuzanye ngaha. Cyatuzanye aha rero ni kwiga kundire y'abagene muri iki gihe. Kabisa abantu bamareza barakwindero. Biboneka ko rero mwese muzina y'ikatandira umugira. Reka. Barazi bose no mukariti. Uno muhungu barazi bose ko atandira afise. Mwarimu asubire nawe kaba kibata borosa. Asubiriye ndamutera ikintu cy'amamesa. Ahe, nimuhurira umwanda ngaha. Igisubiriye mitwe ngo no pasiteri cyazamenyesha ijuru. Sawa, ikintu kihari rero. Nukuvuga yuko banzura indire mwarimu. Uko ndumva ibintu ukaba nuri kuravyo sinziyo bikorera. Sinziyo bikorera. Nawe nyumvire. Wogira indero gute mu gutazi no kugira isuku ry'umubiri wawe. eba nakumiro kabisa. Nyumvire kabisa Isuku ntaryo kweli. Anuka ku mubiri hakana kuyikirato nayo. Kura chikirato chawe twumva. None se aba bantu batembagaye kubera iki kirato cye. Yewe kaye. None abantu batembagaye kuri iki kirato. Turakwiye isuku.